niba ari gucugura inyakira amajwi yawe aho washize urushinge rwawe ariko 94.9 radio ni Black FM the number 1 hit music station Bujumbura ya radio yanje reka nabwiye ko rero tumuri wa mwanya wa surprise call aho tugutelefonera umuntu mu gihe waturungikanye ubutumwa kugira ngo tubushikirize uwo muntu ariko kamanze mbwire umuntu bitwa Laisa ubutumwa yarungitse nimero zuwo ashaka kugira surprise call ntabwo yigeze azirungika reka namusabe agire effort kugira ngo azirungike ariko yo kubw'ivyo areka ce mbanza ndondere umuntu yitwa Dicien kugira ngo ndamuhe ubutumwa umuntu yandungikanye Aro ni sawa ego igira ka telefone kawe ategera ka telefone kawe ati igira ka telefone kawe kugira ngo tuvugane Aro oui okay ndavugana na Dicien ego Dicien hano twakuye ni kuri radio Black FM hari ubutumwa umuntu yaturungikanye ngo tugushikirize cyabucisha kuri radio kugira ngo buze kugushikira numukunzi wawe urafise umukunzi niba atari banga ndamufise umukunzi yitwa gute yitwa Elike Dicien uremeza neza yuko Elike ari we mukundanye kweri kumengo abuturungikiye siwe oya niba hari uwundi mbwira gusa sinzi wundi je ntawundi awo mukoneye ni Eric okay Eric rero yandungikanye ubutumwa ngo ndagushikirize yanditse avuga ati mukunzi wanje nkunda ati nagira dafatika nukanye ndagushimira vyimva mutima ku rukundo ugenda unyereka ati nagusaba imbabazi gukuntu ivyacu vyatanguye ati nabo naho umenga ni misiyo naho bizogera ati ariko kuri uno mwanya urukundo rugenda runkuramwe buhoro buhoro ati ndakwinginze iyi mbuto y'urukundo wateye ntuze wigere ureka kuyivomerera n'umunsi numwe ngo yicwe n'izuba ati ndagukunda cyane ati kandi ndifuza yuko uzoba umwe mu bantu bazotuma ngira umuryango bazotuma ntanibagiranwa kuri inosi ati nifuza ko zombera mama abana banje ati kandi ndashike ko ivyo nzocamwe byose abi vyiza nibibi nzuba ndi kumwe nawe kandi ndagukunda Dicien ni kiwovuga kuri ano majambo Eric avuze kandi ayavugiye kuri radio ko twumviriza n'abantu beshi kandi nawe ariko arakumviriza nandi funa musura andi mukunda mukunda hama ukabyifuza twese niko tubyifuza isabye bankuko nyina byifuza kandi n'Imana ikitungere Dicien reka nagushimire cyane ukomeze ugira ibihe vyiza sawa sawa bamwitwa Dicien rero ararahiye aravuga ati je vy'ukuri umukunzi yo barenga kuri Eric uwo muntu ntawenzi ati niba vy'ukuri ahari wo wundi mubwire ko atari jewe yo bayihenze abantu bafise inkundo z'ukuri ziracahirose nk'aba bandi bace bagira iki bace badukupira inyuma yako kanya ya mu kanya gatonya rero guys ndagarutse n'izindi surprise call